Tariki 15 z'ukwezi kw'icenda niho umwaka w'ishuri wa 2025 cyane 2026 watangura. Kara karyo ko kwiyumvira uruhara rw'indero mu iterambere ry'iki gihugu cacu. Narijya twama tubaho dushaka gushikira amavision mbonakazoza zinazira mu 2040 gushika mu 2060. Ico twagira tuvuge ubwambere hoho kubahinga bizi baravye indero ubutunzi bwambere igihugu cose kigira n'agaciro k'abantu bakibamo nibwo butunzi bwambere bazi baguhende ngo ni inzahabu ngo ni agaciro kambere k'abantu baba mu gihugu ubushobozi bwabo nibwo butunzi igihugu cose gifise. Wogira amatsinda wora ibihugu bimwe wicaye ntitwoja mu idoni duga kompara nk'igihugu c'Ubuyapani n'igihugu ca Kongo ngaha uca wiha inyishu wewe nyene. Mu bisanzwe ibihugu byose vyerekanye iterambere ridasanzwe vyabanje guteza imbere indero y'abanyagihugu bavyo. Noneho naksara technology ubuhinga umuntu amaze gushikira ubuhinga niki ni watwarisi ni wadoisi atuvuga ngo hari ibihugu bidusumba ngo igihugu kimaze kicara gusize muri technology cyagusiga kigusumvya vyose kizokudomina singe nzwa mu Kirundi kizokurengera tuvyumve ku bihugu rero bito nk'ibi vyovyo vy'iwacu utavuga ngo dufise ubutunzi bundi budasanzwe indero yategeza kuja imbere kandi ndero tuyitahure ku buryo bubiri no kuvuga indero formation scientifique incabwenge mugabo nico bita les valeurs ubuntu ivyo bintu biri bidafatanye igihugu naho gishika uravye rero igihugu cacu ukaraba ico twokwita ubumenya abana basigaye bafise baheje amashuri ni ibintu bisigaye biteye ubwoba. Turababona baraza kudusaba amastage ngaha tukamaramara bitogora abanyeshuri ko baraheza za kaminuza wari ko baraje mu école doctorale wewe nyene urashobora no kumva ikigongo rimwe kimwe tuti none amahari karaja mu ndero muri iki gihugu ari kamariki kibaje kandi ni ibi bintu novuga ati mu gifaransa bita les antivaleurs ibintu ingendo ziteye isoni zinjiye muri societe y'u Burundi zituma n'ivyo vy'indero bisubira inyuma haba mu gwaruka canke n'ahandi ico biyita no gifaransa bakikita go décadence morale d'une société. Ubuntu bukagenda mu bintu vyose uri kurabiraba rero ni igihe kiriko kirabitera ubwambere uravye ingeri indero itunga ukaraba harimo ingene badakwiye ukaraba ubumenyi babafise ukaraba ingene bafashwe ubuhoro hadutse n'ibindi ngo ariko nabo batakazi bagenda baja mu mahanga mu ntuze bagasiga igihengeri kidasubirizwa. Hariho ibikoresho byo mu mashuri hari amashuri ukuntu abana amashuri ukuntu yubatse intebe zidakwiye abana bakarundana bakicara hasi ibitabo bigiramwo mu mainterne gufungura ni kibazo amamatera abana bararako ni kibazo kandi ugasanga nayo amafaranga itikoresha ugasanga amafaranga hakwiyongera makwiye cyane ngatunganywa neza ugasanga kumbura rikaranyuzwa abana ariko baraba amashuri mu murengera ibihumbi 8 hafi ibihumbi birenga mu mwaka uheze turavye twagiye hafi 8 ya abandon scolaire. Haramahinduka mu ndero ategurwa nabi yabishiremwe uburyo bukwiye bagahindura za programme abarimo ntibagire gute bakanbaronke formation zikwiye ugasanga umwarimu agiye kwigisha ibintu nabatazi ibintu yize mu ndwi zibiri mu mezi abiri ngogera nawe professeur wavyo ugasanga abana barajuragiritse
iyo byose bya école fondamentale murazi ngene vyaje ugacuraba indera higeze iyo reforme ngene yayizwe n'ingene yaje ukabona yuko umwimbu utabaye ikirenga hagezaho n'abantu bicara bakaraba umwimbu iyo reforme kuko niba tuko twicugwaruka rwacu mu mbizi durashobora kwivya tuti none Burundi buzabuhagaze kuba kadura ameze gute mu misiza nta vizo riturote nta vidishoboka muri iki gihugu ngo 2040 ibintu bijanye n'indero bikimeze uko biri no munsi zeruka n'abategetsi bavyumve ntibishoboka hariho rero n'izindi ingendo zidekuraja n'ivyo bintu vy'indero guteza imbere indero ubumenyi ibintu bidekuraja biriko birasubiza inyuma iki gihugu n'ingendo uza wumva tegetse bamwe amashuri nacamaze rezo za shimi za biology zimaziki ibiharuro ugasanga abategetsi bamwe bangaza ariko baranigana yuko abana babo batayobegwa deliberation mu mashuri ugasanga umengo usigaye iribwo politique abakubera bagize bamwe ntibayobegwa kushikaho deliberation bashuri sigaye umengo li politique aba directeur bakandikirwa bari bakariyo ngo mukayobeza bajya bandi bararira iryo si barari mu gihugu uko abantu bacu ubwenge ngo biga amashuri ngo bateye abaje babijuju gushira abantu mu nzego uri natuna abantu twigisha ugera mu nama nshinga amateka kuva ngo harabashinga amateka kunuku ngo badasoma amategeko batagira gute mu nzego zijejwe intwaro muri kurazara découpage administratif nshasha makomine akomeye amazone akomeye uhinguvu nini umwango mukatwara ngo nta nivikenewe none abantu kubigishiriza uri kubigishiriza iki ubashingiki aho mama ministeri turiko tugira ico bita kunivera société par le bas ugasanga turiko tuzana vya bindi vya kirite yo hasi uwamabanga yose umuntu wese aramenga arashoboye amabanga kirabuzo taramabanga akomeye kubera incabwe gicagize gute eka umuntu wese gira gushika kweze gose abara kumenga amabanga bibajamo bibara ryaraguye abadogiteri aba médecin bazanga ko baragenda kubera ingere ko bafashwe incabwe twazi forme yiki kubera n'ingere agaciro kuraziha hari ibindi ugashofata nk'umu médecin avura abantu mu specialiste ari karasova ubuzima bw'abantu gasanga uri kumufata nabi gusumba ngo umuje nk'amateka ngaho onye musanga ata yageze wagatara turi bine ngo yicaje bukiko atari kana amateka ari karatora akwiye ukamusumbisha hayi valero abantu biza izo cabwega abadokiteri ko baravura bari ko baragira iki niyo bakiza igihugu ubu rero nibi abantu bari ibintu byose ubona gutrisha ni corruption guharanwa ntibikunda cyose kibaye mu masoko ya iki tunga nta company gutunga guhara gutunga ibintu bitabiri yakuya matora hose ubona ibintu bitatomoye ibintu byose nugutrisha no gucisha hirya nta buntu nta valeur ubundi kire de médiocrité hari cyo basaba ngo bishango kakistocracy cadutse bavuga ngo abantu usanga batabishe baronka amabanga bakaduga kugira kumbure babe manipule baroroshe kuba manipule abantu baciye ubwenge bari mu nze ugasanga ntibari kubarahanuzwa ingingo zigafatwa ntibahanuzwe injabwenge hirya no hino ntibabikonsirite ukibera none igihugu zimari iki gihugu cyo gico n'ukurikiza amategeko byose bijana n'ingene society irikitera isubira inyuma unyi n'incabwenge zo ziratiyana kuvuga ziratiyana kugira ugasanga ziriko ziratiyana kuvuga cyane ko barazibuza wamuma ngo incabwenge nk'abajya yabahiye bari bose Ndikumana baza kugira ivyigwa ngaha ama conference babahamagaye ni bihereraho ahubwo la culture du débat itera isubira inyuma le débat intellectuel le débat contradictoire itera isubira inyuma ugasanga bariko bagenda ntuze ba marginalize abantu bashikiza ivyumviro baja muri débat ugasanga imburuza zimwe zicaye ngo abone bo banse b'igihugu ngabo ngo niwe ariko barashikira ngo abakoroni ngo niko baragira gute mwabibonye
hakuza ngo deba atazari ciyumviro contradictoire reka nico yokiza oya abo ni babansa undi ngo kubera bwa buntu uzagere bwo gushikira ibintu utarukwiye uranyegera ukaza gukritika ibintu hakuza niyo deba nawe erekana nawe basa ati iciyumviro canje niki c'est ça gusubiza inyuma le débat tutavuze rero gukoresha ugwaruka kuva hasi batarizo politique sera muri politique iki kuvare kore primaire yemwe ikibanza cabo bana mayekore primaire ni shuri n'ubumenyi n'ukuronka ubumenyi bukwiye gushira kuronka akazi gakwiye abo bavyeyi da leta ni mu vyumvi ibyo byo kwesimanteriza ugwaruka cyane mu politiki bitere bihagabanuka abana kuya bashuri meza guhayanwa n'abandi mu misiza hana igihugu cogera kibogora gitera imbere udafise competence mu bumenyi nta kazi uzoronka ko ni secteur privé zogenda ifudo utafise cyo werekana umbaza ukora uzoshibirirwa hari kai nta leta ifise ivyizogurikira guhizo birikira guhenda turagaruka indero le valeur n'ubuntu igihugu kigo kiragenda on vero pays vero igihugu kigo kiragenda kubitagashi abana suri wa professeur baje muri competition ncabwenge zibone zihabwa agaciro abantu bige bwana bageze gukoresha kubakoresha oya waye mafaranga tujana mu ndera abashaka kumara bigisha abantu tugira guteye hageze amaburse hakora zanca raba hariya tisha hariya kutumva yuko umuntu w'incabwenge uwari we wese ari ubutunzi ku gihugu umuntu w'incabwenge umunyengoza umunyagitega umunyabururi abo bwo karimwe ntari umugambwe arimwo n'ubutunzi ku gihugu utaravyumva nakabdugateye kugira ibintu by'indero bigarukigwe kuko nta gihugu tuzatuko turubaka atabantu bafise agaciro mu bwenge mu buntu bitare valeur nta gihugu kizobakirimo ubu abantu bidongo ngo mu ndasa ngo ntango reforme ibintu birage kubera iki ngo ama reforme ntaja mu ngiro kubera iki aba mushirayo capacité abaja kuduserukira hanze mu institution kudefanda intérêt z'igihugu barabishoboye kunegocier bayer babanki moderne mu biki abamuru eske n'abantu valeur capable uravye ibindi bihugu hambi navyo nuko tusura tukaraba budget y'igihugu tukamenya ama service ari priorité kuko biragaragara ko amafaranga y'igihugu asesagurwa yonunikara ni affectation budgetaire ko tuti inderira imbere amafaranga ari karaja mu mission none karagize tuyashire mu ndero turaba barimu tumenye indero ko tuyihaye agaciro hanyuma gashira gutera kabo ndabashora gufasha muri ico gisata haroza Eklezia Katolika abandi abantu nije bashaka gufasha mu bintu by'indero ivyo ni kintu gihambaye cyane ikintu aho gihera agaciro kiyo ndero utagafise utagashize imbere ngo wumve ko amabanga uzaje ngo uyashoboye kubera ubumenyi yize wumve ko iyo technology itari mu gihugu wumve ko umuganga kenewe kandi umuhemba neza utaja kugumuhemba abanyepolitike gusaba nyuza amatuka agira gute ukabara ko babayeho neza mugasaga bajya wabibage kandi no ko baragira akamaro igihugu naho l'affectation budgétaire au niveau yo guprioriza yo kugira izo ingene amafaranga ya leta tunganywa kugira ivyo bisata bikenewe hanyuma ugaha agaciro indero kuko ivyo byo kwazo ati amafaranga kuvuga ati abarimu bakwiye bari formagize gute hanyuma ikindi naco yugize amahindwa nka reforme banza wige neza ko wabiteguye neza ufise uburyo bukwiye bwo kubishira mu ngiro kuko iyo uje kugira amahinduka yateguwe nabi usubiza inyuma n'ivyari bihaho usanga umwimbu uciye usubira inyuma usumba ivyaho aho rero twibaza yuko gufata ingingo hari kwazo bahinga bose nta kindi kintu twovuga tuti cokogwa atarico gukura politike mu ndero guha agaciro indero
no muri discours rya rurimi rugahinduka kugira umwana yumve ko azora agaciro ukora akaja imbere baburutse agatangwa mu muco abafise ubwenge bakaja imbere wenyine ukumva yuko umwana wese w'incabwenge icari ari ubutunzi ku gihugu aho inyishu ibibonetse zero élève marasi none ni umugambi wa leta amafaranga barafise mu kiga ca leta ntibawushire mu ngiro n'ikindi ntibawushire mu ngiro ni amakuru ntibatoza ntibagira guti ntibawushire mu ngiro none ikindi ushaka abandi bawuca bagira n'igihe amakuru twabahaye batoze bashire mu ngayi mu ngiro nibapriorize ivyo bintu rero kandi twabisemereye kuva kera yayo bije umuntu gera kayiraba ziya za cour de compte zigakora inspection de la leta zigakora aya mahera nyegeza nyurudwa canka ja mu bintu ngabasibuvasyo bagatanga hana hahagarare faza maragena ngo basibuvasyo bagahereza abantu bagira gute ntani yishugwe kwatanze mu koperative yege no ugasanga yariwe ukamingo n'ibintu bisazo kandi araja di contribuable hagukora ikintu kiboneka gituma igihugu ubona resultat hanyuma ikindi leta izirambira ati mbega misho za leta za mbere nizi hariho les missions régaliennes umutekano d'accord na administration mais hariho na indero n'amagara y'abantu bwa mahirusa hari les priorités budgétaires rya budget wumve igendira duga ibi bihumbi bingahe ku mwaka usanga ibisata bikenewe byaronsa amahera gute niwe wundi muzaho ubaye umugambi uwo cyoba ushikwako n'iyindi rero hanyuma tubere twongereje iyo ntebe abana bakiga twomeje iki ntihabere no muri disco menya tuti umwana yize nibwo butunzi bw'igihugu umenye tuzomukoresha murabona mu bihugu biteye imbere bo bavanze kucuya bavanze ubona yuko n'ingorane no mu migabo nyipite zihagara kuri rya budget y'igihugu kuva tuti abo batunzi n'uba tax mu Burundi nibagire ntuze la taxe par exemple kuri ntuze sur la fortune iki gihugu mva ngo intebe ngo ntazi hari muga raba amanyuzwa yirwa rubaka ibintu abantu baduza darchi smile site revoltant amaza amajana ngahizana rega bagira gute mugasanga umwana yicaye hasi ngo le voir gouvernement ikikora kuri ivyo taxe la fortune irajaho aho bari yavize muravyo mu Faransa mwumva ko bavuga badistra kuri rya budget malheureusement mu Burundi ntiturabitahura turabibona mugabo ntibiraja muri benshi haba mu bamenyeshamakuru gucaye mu Barundi bamenye yuko irya budget y'igihugu muzuri hari nta faranga rikwiye kunyegezwa nta faranga rikwiye gukora ibitakwiye nta faranga rikwiye kunyuruzwa abantu baguma yarurira y'uwindi ugasanga Amerika nyuzwa kabana manshi smile side ngo bagenda ugasanga umwana yicaye hasi ajya amafaranga ya leta sama mission si hehe